Amakuru makuru makuru yaranze indwi. Turabaramukije tubani ikaze mu makuru yaranze indwi turangije aza gushimikira kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Igisigare cy'u Burundi ciyamirije abakwiragiza ku mbuga ngurukana bumenyi igitigiri c'abasirikare bitaba Imana mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ivyo kikaba cabishikirije mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo kuri uyu wa kane. Nayo bamwe mu batunzwe n'urudandazwa rwa magendo rw'igitoro bagikura mu gihugu ca Kongo bagitwara hitwa Nyamitanga ni muri commune Buganda intara ya Cibitoke bavuga ko batekewe n'ubwoba kuko bamwe baraswa n'igisirikare iyo bavuye kukizana ariko bemeza ko ivyo bakora bitemewe n'amategeko. Aha mukuru w'igihugu muraza kumva ica bivuga ko muri nondwi turangije kandi ni hikiringo mukuru w'igihugu yari yahaye ubushikanganye mu byo bujejwe ari mu budandaji cyo gucinga ibiciro vy'ivyankenegwa carangira. Ariko abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura banegura ko atacahindutse muza kubakurikira muri ano makuru. Amwe mu mashiramwe adaharanira ivyicaro vya politike banegura ko hagikoreshwa indirimbo zityoza abanywanyi b'imigambwe bakaba bishikirije ku munsi wa gatanu mu nama n'umugwi w'igihugu wigenga ujeje gutegura amatora seni. Amakuru saya gusa tubafitiye n'ayandi na makuru mugira mushikirizwe nanje Dieudonné niyo yanzigamiye mukanya ni nkuri mwimwe kwayo. Amakuru makuru yaranze indwi. Turasubiye kubaramutsa mweremeje kuvyumva mu ngingo nkuru kw'igisirikare cy'u Burundi ciyamirije kuri wa gatano mu kigano c'abamenyesha makuru ku gitigiri c'abasirikare bitaba Imana mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Umuvugizi wacu Gaspard Baratuza yavuze ko ivyo bica ku mbuga ngurukana bumenyi akiyamiza kandi kubavuga ko babuza imiryango kugandara kuba babuza babo kurikira Gaspard Baratuza. Ibi ibacisha ku mbuga ngurukana bumenyi bagomba guca ivutu abasirikare kumbure batari hariya bati ntimuze nyabona baheze none ko baheze twebwe atavyo tubona aba batwara atavyo batubwira none baba baduhisha abasirikare sukuvuga yuko batitaba Imana bari ku rugamba ntibaterana amashugwe no muri dushe uranyerero kagwaho kuko rero baba warungitswemwo bishitse umuntu akitaba Imana ntibinyegetswe mu miryango yabo bamwe baravuga ngo barabuza kugandara bo kubuza kugandara iwawe gutavyo guhisha none umuntu wese ntabize umunsi azokwitabira ku Imana nta kamaro ko guhisha umuntu atakiriho uko bimeze abasirikare bafatwa nako iryo nibanga ry'abasirikare sinoja ngaha ku maradiyo n'amateleviziyo ngo ndababwire umusirikare waronkikiye canke yarwiki ujayo ni wakizi kandi naho mu babazo ntavyo bababwira kandi nibaza yuko atawuraza kwidoga ngo ndapfuye ndi nzara z'abacangero abo twita aba mercenaires bagiye gufasha kugarukana amahoro n'umutekano kumbibe bwa mbere dusangiye n'igihugu ca Kongo hanyuma n'umutekano w'abakongomani kuko abakongomani baronse umutekano twebwe ndibaza yuko twohungukira byinshi cyane gusumba nico gituma rero ingabo zacu igihugu cacu citanga ku mutekano w'ico gihugu nkuko citangira n'ibihugu vyari kure abasirikare twabuze muri Somalia sibake mugabo nta ngoma nyinshi zavuze nkuko ahaye bariko barazivuza bavuga yuko bisha amajana 4 abasirikare amajana 4 b'abarundi ukabica gutyo twe twamuka kuri rushatsi cambara nta murazi ngina yarakazi kujya rero niko dukoze twe turi intara. Gaspard Baratuza numuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi bamwe manyagihugu batunzwe n'urudandazwa rw'igitoro bacisha mu binywabi bagikuye muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bagitwara mu gace ka Nyamitanga ni muri commune Buganda intara ya Cibitoke baratekewe n'ubwoba ko bashobora kubasiga ubuzima kuko bamwe hari gihe baraswa n'abasirikare ariko bemeza ko ivyo naho babikora bitemewe n'amategeko yamara baho babona ko habayisakwa batojaniranya yamara mukuru w'igihugu cy'u Burundi aragabisha abakora ivyo muri ako gace ka Nyamitanga hari akubitiyo mugenzi wacu Norisi Nduwimana. Abanyagihugu baba muri ako gace bavuga ko batekewe n'ubwoba kuko ku munsi wa gatanu heze harashumwe muri bo ahitwa Kagwema muri commune Gihanga hafi yaho kubera urwo rudandazwa rwo mu kinywabi hakogwa amasako adasanzwe mu mazu gushika no mu mirima bihebuye ku rudandazwa rwari rubatunze ruhagaze kandi kubwaba igihugu kigikenye igitoro nivyonona igihugu barangura bakaranguza bagasubirayo nta mutekano hungabana no kuri ivyo bitoro icambere hariho umukoronera ava ku mudugudu wewe jewe yaranyicaritse tuganje ngo rurashashe fisi bido 16 ararasa amasasa 3 kubera ubwoba icangwa hasi kandi ugize uradegaje ukiruka cabakurasa cankwe bakakugirira nabi n'amakofe ugahakwa gupfa hari gihe mbere bagukubitisha inkoba bafise ibi by'ibitoro sitwe twabizanye natwe tuja mu ibarabara kugira ngo duhige ubuzima abo banyagihugu rero babona ko ataco buzogo rudandazwa inzira bo bita yo gufasha abarundi bene wabo twashatse twebwe bene gihugu nyene twifashe kubera bitariko biboneka nibatubwire duhagarike burundu niyo midu
imiduga iza kukirondera ino ntigaruke kukirondera kuko natwe tubona igumiza duca tuguma turangura. Yamara rero baranemera ko uru rudandazwa rw'amagendu ari icaha, ico basaba nuko ibitoro bifatwa kuboneka iyo biherera. Twibaza ko baba baje kutwiba, hari n'ivyo batunyaga bakabidandariza mu maso yacu. Nyamba babitwambuye basi botuma babijana muri OBR, ibintu byose bitemewe n'amategeko bavyambuye ya fraud bishika muri OBR. Uburongozi w'intara ya Cibitoke yo mishamirano hagati y'abanyagihugu n'abajeje umutekano ntaco bushima kuyivuga ko ariko kuwa 31 Kigarama guheze abadandaza nk'abo bari bagabishijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agira ati umuntu azofatwa ariko anyegeza ibicuruzwa ivyo ari byo byose kubera uburiganya yitwaje ibi na biriya azokwakwa uburenganzira bwo gucuruza hamwe n'ibindi bihano ruhasha. Yitirimwe y'igitoro cyo mu bwoko bwa essence muri ako karere ubigeze ku mafaranga 200 y'amarundi, ibido y'amaritiro 200 nayo yahora igugwa hagati y'280 n'310 mu mafaranga y'amarundi nkundwi zibiri ziheze iri hagati y'380 n'400 y'amarundi. Ingene kirangurwa ntingene kivaho muri Republika y'Intwaro rusangi ya Kongo gushika i Burundi ni mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatatu. Norisi Nduwimana urakenuye kubera ihagarikwa y'ugo rudandazwa rwa magendo muri komine Mabayi muri yo ntara nyene uruja n'uruza ibikorwa bisa n'ivyahagaze. Abanyagihugu baho bagasaba leta gukora ibishoboka kugira ngo ibitoro biboneke. Idonido na mugenzi wacu Kristalize Harerimana. Abanyagihugu baho muri komine Mabayi y'intara ya Cibitoke bavuga ko babandanya kugira ingorane zitumwe n'ikena ry'igitoro rimaze igihe gibonekeza mu gihugu, aho gutorega umuti mu gihe kiboneka ayi Mabayi mu nzira za magendu kibandanya kugurishwa ku mafaranga y'umurengera. Ko tuyibona vema dusa n'abagandaye turicaye turagandagaje aho igitoro kigeze ku 35 litiro n'inusu, ni kuvuga ikibuni kimagiye kija mu litiro n'isubu ubu kiriko kigura 35 bigaca bisaba mu buzima bwa misi yose aho abenegihugu bateza kugendera ibihumbi 3-4 ubu ariko bagendera ibihumbi 10. Ubu rero nako gatoro twagura ayo mafaranga ntitwomya ukavaha kuyunguruzana ingorane asha dusa n'abagandaye nyene hano kwirigara ubu tuvugana kabisa twabuze icyo dukora abafundi turicaye abamotari turicaye. Ubu abanyagihugu bo muri iyo komine bavuga ko kubgabo basa n'abadatahura ibiriko biraba. Gufungura n'ikibazo kuko umuntu mwirimizi ntiyova gukorera ibihumbi 5 canke 3 ngo ari nk'ahantu yabagendera ku 500 canke igihumbi ngo mubwire ngo 2 canke 3 ngakwemerera. Urumva rero twese turajomarariwe by'ukuri tugasaba ko leta y'u Burundi yokwikubita agashi kugira ngo idufashe nimba icyo gitoro ntaco bafise bareke abasanzwe baza kugisatira muri Kongo ko nivyinjiye si bisohoka nibare kubanyage igihugu kugira ngo abene gihugu borohego. Twese tubona ko menga ni intambara yo mwibanga iri kiraba kuko abene gihugu bose bariko bararira natwe turajumarariye byabaye akangaratete twumiwe. Abanyagihugu basaba leta ko yotora umuti w'ico kibazo cikena gigitoro kuko bamwe muri bo ubuzima bavuga ko ubu busa n'ubwahagaze. Kosaba leta vraiment ko yokora yo bwahabaye karebe kuntu igitoro cyobura kuko mbona byahagaritse ubuzima bw'abantu benshi cyane bidukora ko turi benshi. Aho mu ntara ya Cibitoke imwe mu station atanga igitoro iherutse kukironka ni station Quick Service Buganda hari kwa 11/0 uno mwaka nkuko tubikura ku rubuga X gwishira hamwe Sopebu rijejwe gutanga igitoro mu Burundi. Kristalize Harerimana ndakumenyesha kandi ko ikena ry'igitoro ryakoze ku badandaza ba internet, ivyo bituma internet iguma icikagurika. Ivyo bakaba bishikirije umushikiranganje mu vyajejwe harimo gutuma tumana kw'amakuru mu nama bagiraniye. Ubwo bushikiranganje n'atamuti w'ikibazo butanga bwemeza ko ico gisata gihungabanye igihugu gishobora gusubira inyuma mu vy'ubutunzi. Alice Ndayizeye. Abo baranguza umuhora wa internet mu Burundi berekana ko zimwe mu ntambamye zihungabanye ico gisata uwo munsi harimwo ubukene bw'igitoro. Uwaserukiye ishiramwe BBS yerekana ko mugata muyaga nkubu hari uwo muhora uheze ugahagarara. Bivanye n'ingorane turimo ya penerido carburant murazi yuko atamatara hari amasite azimye na internet nisubira kuboneka muri ico gice amatara bayacitse. Icyo BBS twagize turiko turashira amagroupe électrogène ku ma site amwe tubona yuko ari priorité na cyane ko ajya amasite ari ku ma frontière atuma internet iva hanze ishobora gushika mu Burundi. Ico kibazo rero kiraheza kigakora no kubadandaza internet cyane kubakorana n'amashiramwe manini aho bishobora gutera amatati nkuko bishikirizwa n'uwaserukiye ishirahamwe CBNet risanzwe ridandaza internet. Naho bicika iminota 5 CBNet abakiriya bacu cyane bakuru
amabanki ambassade intambara icitera hama rero usanga birateye ingorane tuca duhangwa n'abo ba grande societe n'amahera baca dukata baraharura ukwezi guheze. Umushikiranganje ajejwe gutuma tumanako Leokadinda Cayisaba n'atanyisho yatanze kuri ico kibazo yerekana ko ari gisata cyo kwitwararikwa kuko bitageze uko gishobora gusubiza inyuma igihugu. Ngazi ko iki gisata kiri transversal umva kirashobora guteza imbere igihugu kigashobora no gisubiza inyuma kubera ama service atari karagenda neza uko twabyifuza. Amwe muri aya mashira hamwe umunsi yemeza ko mu kugerageza guhangana n'ico kibazo ariko aragerageza gukoresha ivyuma bitanga umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba. Aya makuru yacu arabandanya bamwe mu banyagigo mu gisagara ca Bujumbura bari bajije igituma ikiringo c'imisi 15 umukuru w'igihugu yahaye ubushikiranganje mu byo bujejwe arimwe budandaji cyo gushinga ibiciro vy'ivyankenegwa kitubahirijwe bavuga ko icizera ari gike ariko bakirindiriye icokorwa kurikira bamwe muri bo. Twe nk'abanyagihugu biratugora cyane kubona nk'umukuru w'igihugu yarabisabye ababijeje bakaba batabishira mu ngiro turatukwizigira tukavuga ati nk'imisi irenze bamuhaye imisi 15 akaba arenze ko imisi nganuko atakintu arabivugako kuma tubona umenga naho bizoshika bizotebwa kuma bitugora turavye ibintu ngene biguma bizimba uyu munsi ko bimeze ejo siko bizoba bimeze rero nibarabe babidukorere babitunganye kugira natwe tworoherwe. Niko mbona ikintu bamuhaye ni gito cyane nibaza ko ngirahobaho kumwongera kugira ashobore kubishika kuko n'ibintu bisaba kwicara nyine umuntu akiga kuko hari gihe wocu usanga ufashe ingingo ngo ibiciro ngo tufate nk'akarorero nko ku muceri ati ndabishize ku igiciro kiniki ibitoronshyize ku igiciro kiniki mbwa ugasanga hari abantu utabyize ko neza ugasanga hari abantu uri kurahohotera ngira niko no bivuga turabirindiye tuzovyakira uko bije twe turarindiye kuko kumwe rupfu bukuru gakwira hose byari kuba byari kuja mu ngiro mu gihe umuntu mukuru abitegeka urumva yoba yamurengeye gadashikije yaputse tubyakira tubibonye ivyizero byo urumva bimeze nk'uko nibaza ko hari ibindi bintu baba bariko bariga ire bariko baravyiga urumva nimbazo bitumenyesha nibyiza batabitumenyesheje nawe tuguma twategereje. Nacizere kubera numbiye imisi yararenze nibaza ko ntibashizemo ingufu cyane muri iyo ministere bahaye ico gikorwa nibaza rero yuko bakwiye kwisubirako bakaraba bagashira mu migambi c'umukuru yabasabye canke umukuru w'igihugu akaraba agarungika abantu muri iyo ministere kuraba ikitagenda neza nk'abantu badakora akazi neza bakabitunganya neza kugira ibintu bije mu ngiro. Mu gisata ca politike muri nondwi turangije urunani rw'imigambwe ya politike Burundi bwa bose mu ntara yagutse ya Gitega kwamenyesheje ko rutewe impungenge nico ruvuga ko ari hohoterwa rikorerwa abanywanyi babo. Daniel Manirakiza aruramutswa anegura ko intonde zatanzwe muri seni zishirwa ku mugaragaro mu gihe zobwirijwe kuba zobitswe mwibanga kuko kubwiwe ataragera ko zishirwa ku mugaragaro. Daniel Manirakiza arongora urunani rw'imigambwe ya politike Burundi bwa bose hagataho amwe mu mashiramwe dani ivyicaro vya politike tewe impungenge n'amajambo canke imvugo zibibugwanko bishobora gukoreshwa mu bihe vy'amatora. Ivyo kandi biremezwa n'umugwi w'igihugu wigengujejwe ivy'agateka na muntu mu Burundi CNIDH. Mu mugwi utegura amatora seni bamenyesha ko bagiye gukorana nabo vyega kugira iyo nyifato iranduranwe n'imizi. Ni nkuru ya mugenzi wacu Egide Nahayo. Abo twashize ku ntonde z'abitoza bamwe batanguye gutega ubwoba yuko bazogirirwa nabi mu gihe batavavanuye n'urunani Burundi bwa bose. Bamwe bagategekwa gutanga imihoho yuko bova kwizo ntonde abandi kabategeka guhindura umugambwe bakaja mu mugambwe uri ku butegetsi. Rero ivyo vyaradutangaje cyane kuko intonde zacu ntizigeze zafishwa intonde zacu ntizigeze zishirwa ku mugaragaro tugatangazwa rero n'ukuntu ibintu dutanze umugwi wigengujejwe amatora bishobora kuja hanze kandi bitarekuwe n'amategeko bishobora gushigwa mu mitumba ugasanga hariho umuntu azi urutonde rwatanzwe kandi rutigeze rushigwa ku mugaragaro kuko intonde zacu n'ubu ziracabitswe gushikaho tuzorenganurwa mu gihe rero zitaraja ku mugaragaro ntidutahura ukuntu muri Karusi komine yagutse ya Shombo cyane aho tubibona ni muri zone Gikombe aho usanga bariko baragira iterabwoba abanywanyi bacu
bagiye ku ntonde aba rero bakaba bariko baraca kubiri n'ibwizwa shingiro n'amategeko yose y'u Burundi kuko ibwizwa shingiro n'amategeko n'igitegeko y'amatora birarikurura umurundi wese kwitoza kandi akitoza mu mugambwe canke urunani yipfuza wenyene. Ejide na hayura kenuye mu gisata c'ubutungane umugabo umwe n'abakenyezi babiri baraciriwe ibihano bitandukanye na sentare nkuru ya Makamba mu ntayikibiriraho ku munsi wa mbere bagirijwe kwica umukenyezi wo muri ako gace uyo mugabo akaba yaburanye icaha cemanga ni inkuru ya mugenzi wacu Serge Sindayigaya akorera ngaho mu ntara ya Makamba. Umunyawo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose kwakwa amateka y'ubwene gihugu yagenga abantu n'ivyabo n'yagenga imiryango kutarekurwa kuba mu kindi kibanza atari mu ibohero bishitse akagabaniriza hano naho gushika aho arekugwa nakuriwe kuba mu gihugu c'u Burundi hamwe no kwerekanwa mu ishengero ry'abantu izingingo kandi zigashirwa mu ngiro naho kugira uwunguruza ivyo nivyo bihano vyaraye biciriwe mugabo azwi ku izina rya Jafari ndiho kubgayo batazira metode wo ku mutumba gata muri komine Kayogoro intara ya Makamba ku mugoroba kuri uyu wa kabiri mu rubanza rw'ikibiraho rwashashe muri sentare nkuru y'igihugu ya Makamba muri yo ntaye ikibiraho wagize icaha akayaburanye acemanga abakenyezi babiri biwe nabo hamwe n'uwundi mugabo barejejwe icaha co kwica umuntu ariko abo bakenyezi bacabagirwa n'icaha co kubana n'umugabo umwe ari babiri umugore mukuru azwi ku izina rya Nintuze Violette yagiriwe n'icaha co gufasha mu kurenga ibigo yanishijwe gufungwa ukwezi kumwe uwa kabiri nawe Faida Ntirandekura yagirwa nisho caca mugenzi we ashashirwa gufungwa amezi 6 amagarama agabanijwe biri vya bitatu biribona ndiho kubwa Jafari nayo kimwe ca gatatu kiriwe n'abakenyezi biwe uko ari babiri ugira kane nawe ari Merake nkuru nziza sentare ikaba mwejeje icaha co kwica umuntu kuko ari we yatabaje akibona ikiziga c'umuhisi tamyesha ko abo bose uko ari bane bari bahagaritse ku munsi wa kabiri ndwi iheze inyuma y'ganagurwa ry'umukenyezi w'imyaka 53 azwi ku izina rya Beatrice Ndo n'ibitanga yabangaha ku mutumba gataho muri komine Kayogoro Makamba Serge Sindayigaya Radio Inuniculture. Serge Sindayigaya urakenuye ni no kuri iyo nkuru nyene yawe turangije ko amakuru yacu yaranze inondo dusozeye nkengurukire mwese mwayumvirije nkengurukire kandi bagenzanje bamfashije kuyegeranya Dieudonné niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabifurize kubana nyamugira w'Imana mwiza mwese murakoze.